Yeah. Yes, ladies and gentlemen, nkuko nababwiye, yes, iyi ni Billy Money Boy Double J, Kiriko Akili baramaze gushika mu kibanza cyiza cha Win Club. Urabona ko Kiriko Akili amependeza sana. Kiriko Akili, mambo vipi? Poa. Umependeza sana bro. Nashukuru. Umeua mzee Sana. Sishaka kukuruhisha. Double J ansogeni uko poa? Umependeza. Sishaka kukuruhisha. Manager. Umepoa. Umependeza. Nifuza kukuruhisha. Nakubali. Merci beaucoup. Ego cyane. Uko niko bimeze. Double J Akili bamurabe Double J, bamubone uni Double J arashitse mu kibanza ciza neza na neza, aho ubona bariko baragerageza gufata amafoto meza, mu kibanza ciza cha Win Club. Ibintu byose bimeze neza. Nizere yuko ibyo niyemeje gukorera abarundi nivyo ndiko ndakora muri no mwanya nka capitaine. Ndiko ndabazanira abaririmbyi bakomeye, kuko Double J ni umuririmbyi mu Burundi dukunda cyane, ni umuririmbyi twizera, ni umuririmbyi w'icyamamare. Nkuko mbona yuko Zombie ariko aragerageza gufata ama image meza cyane kugira ngo mushobore kubona ibiriko biraba neza cyane. Urabona yuko Double J yashitse mu kibanza ciza. Umuririmbyi avuze gusa Double J once again wumva yuko ari hits. Numwe baririmbyi atigera atahasi abafana biwe minsi yose yamari ku mwanya, yambaye white hasi, kitu cha Nike pale ametupilia, nituzi ko ari K-Mars, tuzi ko ari inde, ariko numuririmbyi akomeye twama twizeye buri gihe buri mwanya. Nkuko nababwiye rero turi hano kugira ngo tubereke ibiza kubera hano kuri Win Club. Muraza kubona byinshi, turashobora kumukurikira, turafite twayo kumukurikira kugira ngo bigende bigire vibe. Cameraman ashobora kwinjira kuko tugerageze kwerekana ibiriko birabera hano kuri Win Club. Yes, uri turinjiye rero nako tuzimije itara kuko si byiza. Yes, si byiza na gato. Uyu ni Double J arinjiye neza na neza nkuko mubibona, ariko arashika mu kibanza yateguriwe hano kuri Win Club. Ni Double J once again. Cameraman gerageza umukurikire neza bamubone. Double J once again arashitse mu kibanza. Ni cortege idasanzwe, ni ryambere bibaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ni ryambere bibaye aho ubona umuririmbyi nka Double J Kiriko Akili bakigwa nk'uku ariko bakiriwe bien, ni ibintu bitesa. Ukuri ko bimeze mu kibanza cyiza. Double J na Kiriko bashitse baramutsa abantu, bashitse baramutsa abo basanze hano. Urana yuko ari ibintu byiza cyane muri kino kibanza cha Win Club. Ntacyo nariko ndakora kugira ngo mubone ibiriko biraba. Ntacyo batariko barakora. Double J Kiriko hari urabona ko ariko aramukije Oscar Fashion numwe mu bantu bafashije cyane Kiriko Akili na Double J mu bintu byinshi bigiye bitandukanye by'umuziki. Urabona ko Kiriko aramukanije neza na Colly the Magic. Manager Moza nawe nyene ariko aragerageza kuramutsa Colly. Uramubona, uyo ni Colly the Magic. Nabantu bakundana cyane, nabantu bakunda gukora utuntu twiza cyane, nabantu bakunda kuryoherwa buri mwanya. Ndibaza abantu bariko baradukurikirana muri diaspora, iki ni igihugu cyacu cy'u Burundi, abana ba star bacu bo mu Burundi. Nuko bimeze, turi kuri Win Club. Abaririmbyi baza kuza ni benshi, muraza kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko bariko barafata icyicaro kugira ngo baruhuke bicare. Natwe turi hano, ndakwibutsa kugira subscribe, ndakwibutsa kugira like kugira ngo ubone ibiza kubera hano byose. Yes, turacyari kumwe namwe. Turi back in the stage aho tubona ibiriko birabera hano muri kino kibanza. Bamaze gushika, reka tubahe akanya bashobore kuruhuka, hama mu nyuma turaza kugaruka tubereke n'abandi baririmbyi baza kuza hano. Ariko muri no mwanya twari turi ku mwanya wa Double J na Kiriko Akili. Mwabonye yuko bakiriwe neza, kandi uri
uraraba hano hantu ndamubona DJ Israel yamaze gushika muri kino kibanza. Ni ibintu biryoshye cyane, iyo ndi hano ndaryoherwa kubadida kiri ku akili. Yicaranye n'abasare benshi, urabona hariho umu DJ, ubona umu DJ muriko murabona. Kameramani wacu ariko abikora neza, twereke Oscar Fashion ari kumwe na DJ Isra Cool. Reka rero mukanya turagarutse, reka tumanze dufate break gatoyi tubereke n'abantu bari inyuma. Murabona yuko huzuye cyane, murabona yuko huzuye cyane kandi turi ku mwanya mwiza. Urabona ko abantu buzuye, abantu bari hanze bamaze kwinjira, ikibanza cyuzuye. Ni Win Club, ni mu gisagara cya Bujumbura, en face neza na neza ya T2000. Turi mu kibanza cyiza en face kuri T2000, aho ubona yuko abantu baho baryohewe abantu baho baryohewe, kandi hari abantu benshi, abastar benshi, hari abadiaspora benshi bamaze kwishikira hano. Ni vibe idasanzwe nkuko ubibona, abantu ni benshi bararyohewe kubona umusitari wacu nka Double J na Kiriku bashika muri kino kibanza. Ni ibintu by'iteka ridasanzwe. Turashobora gushika hanze kugira ngo turabe ko tworonka umuntu tushobora kubaza amajambo 2-3 ku bantu baba bakiri hanze. Dushobora kubaza amajambo 2-3 muri kino kibanza cha Win Club. Yes, namaze gushika hanze. Kameramani wanje ndabona yuko nawe nyene ko aragerageza kunyaruka. Turi mu kibanza cyiza cha Win Club. Yes guys, murabona yuko cameraman, murabona yuko Double J na Kiriku bamaze gushika. Bro garuka gato muri no mwanya. Double J na Kiriku bamaze kwinjira. Yo hagira hako mucanwa Billman boy n'abantu batwakiriza itara kugira batubone, batwakiriza itara. Urabona yuko abantu bamaze gushika. Double J yamaze gushika, mukanya turiko turababwira yuko baza kuza. Ukuntu Double J yakiriwe mon cher ami, n'ibintu ntari bwabone mu gisagara ca Bujumbura canke kuri Win Club. Bino bintu birateye ubwoba mu pote. Ni ibintu dusanzwe twiteze ko biza kugenda uko nyene. Muri make mugiye kuraba ukuntu mu bwinjiriro bimeze, hari abantu benshi bateze kwinjira. Urabona ko abantu ni benshi rwose, tuko turabura ukuntu mugabo gusa ntibiza kunanirana. Billman boy ni misore ibiri yashoboye kujya hamwe, hanyuma irakora ibikorwa byiza muri industry yacu ngaha mu Burundi, kandi benshi muko murabona ku ma YouTube channel yabo uko bariko barabikora ni sawa. Hanyuma show turaza kuyijya, bagumane natwe, baraza kwibona performance, baraza kuzibona. Tutibagiye King Satura amabafre n'amabuye, urumva n'amasipiri byose arasaturana. Mukanye yashikura za kuraba cyane ibintu biri kubirabira hano kuri Win Club. Ndiko ndabwira n'abandi bazi Win Club niyo club ya mbere mu Burundi ishobora kuguha vibe. Uno munsi muri no mwanya babonye ibihejeje kuba kwa Double J na Kiriku binjiye, mukanye tuza kwakira satellite. Kumane natwe turi update video ya mbere bayibonye, utayibonye narabiye video ibihejeje kuba. Mukanya rero bagomba babone n'iyindi twakira satellite. Guys, kumane natwe pamoja na color designer. Nashike hanze gatoya, amanzara ibiri hanze navyo nyine mutiko reka n'ibiri hanze tubyiteho. Yes, Zombie cameraman, reka ndagushimire ndakubwira ati merci beaucoup, nubwo guma watitara urizimya. Ewe Zombie wezo aujui, merci.